munyemerere ndabahe mwiriwe canke mwaramutse bivanye n'aho muherereye nshuti babanyi mubandanya kumviriza ibiganiro kumwe n'amakuru dutambutsa ngaha kuri numbonesha kure isi TV, aho tugiye kugaruka ko muri aka gatondo igenekerezo rya 11 ntwarante 2026 yubakiye ku ngingo nkuru zikurikira. Rumonge, abantu 10 bafatiwe mu mazone ya Kigwena na Rumonge muri komine ya Rumonge intara ya Burunga mu bumanuko bw'u Burundi baciriwe urubanza kuri Uwimana na sentare nkuru y'igihugu ya Rumonge bakurikiranwa ku caha co gukwiragiza ibihuha, kugumuka, gukubita no gukomeretsa abantu no gusuzugura inzego z'umutekano ziri ku kazi kazo. Nayo mu yandi makuru, Kayanza, ikiziga c'umugabo catowe mu mufurege w'amazi, amatohoza yatanguye. Izo ni impfunyapfunyo zayo tugiye kugaruka ko, ivyo n'ibindi turababwira hido nido muri aya makuru. Ntimuje kure, ico utegerezwa no gufyonda sabone wotarafyonda ko amakuru kumwe n'ibiganiro tugutegura bikaja biragushikira ko ku gihe kandi mu bambere. Rumonge, abantu 10 bashengejwe inyuma y'akajagari kavuye ku bihuha vyo kwiba ibitsina. Rumonge, abantu 10 bafatiwe mu mazone ya Kigwena na Rumonge muri komine ya Rumonge intara ya Burunga mu bumanuko bw'u Burundi baraciriwe urubanza kuri Uwimana na sentare nkuru y'igihugu ya Rumonge bakurikiranwa ku caha co gukwiragiza ibihuha, kugumuka, gukubita no gukomeretsa abantu no gusuzugura inzego z'umutekano ziri ku kazi kazo. Mu rubanza rw'ikibiriraho, sentare nkuru y'igihugu ya Rumonge yarafatiye ingingo abantu 10 bahagaritswe ku munsi wa gatandatu wa 7 ntwarante biturutse ku migumuko, kwagirizanya kwiba ibitsina vya muntu. Abagirizwa baturuka mu mazone ya Kigwena na Rumonge muri komine ya Rumonge intara ya Burunga baciriwe ibihano bitandukanye. Bamwe baciriwe gupfungwa amezi hava kuri 3 gushika kuri 6 n'ihadabu y'ibihumbi 100 gushika ku bihumbi 300 vy'amarundi azohabwa uwakomeretse. Mu vyaha bagirizwa harimwo gukwiragiza ibihuha bituma abantu bahagarika umutima, gusuzugura inzego, kugumuka, gukomeretsa abantu hamwe no gutuka no gusuzugura abajejwe umutekano bari ku kazi k'igihugu. Imishamirano iturutse ku kwiba ibitsina, abo bantu 10 bari bahagaritswe bivuye ku mishamirano yadutse ku munsi wa gatandatu wa 7 ntwarante bivuye ku kwagirizanya ukwibana ibitsina. Ku bwa benshi mu babiboneye, hari ibihuha biriko birakwiragizwa muri ako karere vyagiriza bamwe kwiba ibitsina. Ku bw'intahe nyinshi, hari ibihuha vyariko birazunguruka muri ako karere vyagiriza abantu kwiba ibihimba vy'irondoka vy'abandi banyagihugu, ivyatumye haduka akajagari k'umurwa mukuru wa zone Kigwena. Ku bw'icareho c'umushikirizamanza wa Repubulika, ivyo bihuha vyabaye akajagari, bamwe mu bantu bagasimbira kubikekwa ko bariko bariba ibitsina. Asaba ibihano. Parake yavuze ko ikwiragizwa ry'ibihuha nk'ivyo bitagira ishingiro ryari rifise intumbero yo guhungabanya umutekano w'igihugu no gutera ubwoba abanyagihugu. Igipolisi carahashitse kugira ngo gisanzaze abanyagihugu bariko bagerageza kwihanira abajejwe umutekano. Vyabaye ngombwa ko bakoresha inguvu kugira bagarukane ituze. Muri iyo mishamirano, abantu 4 barakomeretse, umwe mbere arasinzikara cane. Ku bw'amasoko mu bajejwe amagara y'abantu, uwo yakomeretse ararwariye ku bitaro bikuru vya Rumonge. Muri urwo rubanza, abagirizwa bose basavye ikigongwe sentare. Inyuma y'umwiherero, ingingo ya sentare yamenyesheje hafi isaha 1 z'umurango. Abo baciriwe imanza baciye bajanwa mw'ibohero rikuru rya Rumonge ryitwa Murembwe.
umuvugizi w'igipolisi yaragabishije umuntu wese yobandanya akwiragiza ibihuha, avuga ko hari abantu boba bariko baribwa ibihimba vy'irondoka. Kubwiwe ibihuha nk'ivyo birashobora gutera uruhagarara mu banyagihugu, ababikwiragiza nabo bakaba bategerezwa gufatwa nk'inkozi z'ikibi, bakurikiranwe n'ubutungane, bahanwe hakurikijwe amategeko. Mu ndwi iheze ibihuha nk'ivyo vyarabaye muri zone Buyenzi ku mugwa mukuru w'ubutunzi Bujumbura, bitera uruhagarara mu makaritiye amwamwe. Nayo mu yandi makuru, Kayanza ikiziga c'umugabo catowe mu mufurege w'amazi, amatohoza yatanguye. Kayanza ikiziga c'umugabo caratowe kuri wa mbere wa cenda ntwarante mu mufurege uri kw'ibarabara ry'igihugu inomero imwe muri karitiye yitwa Karufani mu gisagara ca Kayanza, intara ya Butanyerera, mu buraruko bw'Uburundi. Ku bw'ibiboneka, ubwa mbere uwo muntu yoba yaricishijwe ikigwanisho gitoya. Ikiziga catowe mu gitondo mu muferege utwara amazi uri kw'ibarabara ry'igihugu nimero imwe. Ku bw'amakuru ava mu bo mu muryango wiwe, uwo yapfuye yari afise indwara zo mu mutwe, yoba yari yavuye muhira ku muhingamo wo kuri Uwimana w'uwa munani Rusama, abwiye umuryango wiwe ko hagiye kuri stade ya Gatwaro kurorera urukino rw'umupira w'amaguru ruhuza Kayanza United na Vitaro FC. Kuva uwo mwanya abiwe ntibasubiriye kumenya amakuru yiwe gushika ikiziga gitowe. Urupfu ruteye amakenga, ibiboneka vya mbere vyerekana ko harimwo ubukozi bw'ikibi. Amaraso menshi yarabonetse ku mutwe w'umuhisi, ivyo bikerekana ko yoba hicishijwe ikigwanisho gitoya. Igipolisi gifatikanije n'intwaro muri komine ya Kayanza kivuga ko amatohoza hariko harakorwa mu ntumbero yo kumenya abakoze ubwo bubisha, hanatangwe n'umuco wose ku kuntu ubwo bugizi bwa nabi bwabaye. Ku ruhande rwawo, umuryango w'umuhisi uhamagarira indongozi gukora amatohoza vyihuta kugira ngo abakoze ubwo bwicanyi bahagarikwe banashirwe imbere y'ubutungane. Nakivale ho muri Uganda, amabombo yo kw'ikambi ya Nakivale hamaze amezi hafi 3 yarakamye, bigatuma impunzi zirenga ibihumbi 150 harimwo abarundi barenga ibihumbi 31 bakenye bagira inyota nyinshi. Bamwe bagenda ibirometero birenga 3 baja kuvoma amazi y'ikiyaga Nakivale, abandi bakanywa amazi agenewe ibikoko ari ku birometero birenga 2. Nayo abakene cane bakagura ibido y'amazi ku giciro c'umurengera. HCR na leta ya Uganda ntaco barashikiriza ku gitegekanijwe mu ntumbero yo gutora umuti w'iyo ngorane ikomeye. Iryo kena ry'amazi riva kuri vyinshi cane mu gice kinini c'iyo kambi. Icuma gitanga amazi mw'isoko rikuru carapfuye, kikaba gitegerezwa gusubirizwa. HCR ivuga ko itagira uburyo, ariko ko iriko irondera uwo bakorana kuri uwo mugambi. Ikindi, amasoko menshi yarakamye inyuma y'amezi arenga 3 atamvura igwa muri ako karere. Ingaruka zikomeye ku magara y'abantu, ivyo biramaze kugira ingorane zikomeye ku magara y'impunzi. Ibitaro vyo mw'ikambi biguma bironka abagwaye inyonko yo mu bwoko bwa tifoyide ikaze kandi yica, ikaba iva ku kunywa amazi mabi canke imfungurwa mbi. Abarongoye ikambi basaba HCR na leta ya Uganda kugira ico bakoze vyihuta mu gucungera amazi meza, banakingire ubuzima bw'impunzi. Gushika ubu indongozi z'ikambi ntizirerekana inyishu iboneka. Ndabashimiye nshuti babanyi twabanye muri aya makuru yaragezweko. Amakuru yacu ntagasaga, ndabipfuriza kubandanya muranirwa n'ivyo muriko murarangura vyose.
Imana ihezagire umwe umwe wese utwumviriza ari ngaha mu gihugu c'u Burundi, abatwumviriza bari mu bihugu bibanyi n'Uburundi mu biyaga binini binini, abatwumviriza bari mu makungu ya kure ku migabane itandukanye.